Ndabaramukije bakunzi ba Ghost TV kaje mu kiganiro Ladies Talk. Uno munsi tukaba turi kumwe n'abakobwa beza murabona ego hama tukaba dufite ikintu dushaka kuganira ko ibintu byeke abakobwa nyene nge ndabahakanya babidondora. Ku mazina nitwa Elsie. Niko nitwa. Nanje nitwa Claudine. Uno munsi rero tukaba dufise ikintu dushaka kuganira ko cerekeye abakobwa. Tukaba twashaka kuvuga ku kintu cerekeye uri umukobwa woshobora guheba umuhungu muri kumwe. Ndimo ataburyo afise gusa uramukunda ukagenda kundi muhungu kubera afise amahera kandi utamukunda ugaheba uwo mwari kumwe. Cyo kintu cumva gute ibyo maze kubona canke wowe kuri wewe wowe muheba canke ni wo muheba uguma ko wawe nyene ni wo muheba kubera ngo watamaya afise. So, merci. Kubwanje umuhungu adafite amafaranga simbona ko twogumana. Simbona ko twogumana kubera wumva yo maribiki. Ntacho umva ntacho kumariya atawa udafise. Nabanje kumurya amafaranga d'abord. Amafaranga. Okay, kadwa tuhe uyu na twumva avuga ko hamuje tukibandanya ko cyo wawe. Ese wewe Kuri jewe nanje ntabo sinoheba umuhungu nkunda ndagiye kurondera amafaranga kuko ibintu birahera urukundo rukaguma. Ego urumva ico yasavuze Ivyo ni vya Elsie. Sawa ni vya Elsie ndatumva. Sawa katugaruke kuri wewe Claudine. Claudine tubwiye ko wewe uronse umutipe afise amafaranga. Ufise umutipe ukunda kandi umwemera. Ukamuheba kubera ngo haje ubundi afise amafaranga kandi ntumukunda gusugiye kubera amafaranga. None wumva ese uzobujanywe n'urukundo canke uzobujanywe n'amafaranga. Canke ushaka kuzokwigira yo kumukunda ndabizi. Bimeze gute mu rukundo urazi ko n'amafaranga birimwo sindabyanse gusa urabizi mu gihe rero ubizi gute ego ndamukunze ndamufite ngahonya ariko hariho amabezo nkeneye adashobora kumpereza kandi ndiko ndabona abariko barayama none uzi gute ko ego kubera ko uzogenda cufata nk'ubu birashitse par exemple ego uragiye uramugiye ko kuko ikintu ca mbere kiza imbere na haba naho yo bari mu mafaranga canke ibiki urukundo kuko umuntu ugiye kubanga ugiye kwiyangaja mu bintu uvuga ati umuntu tugiye kuzobana siko ukavuga ati ego sindamukunda gusa umuntu uzi ko muzokwamana imisi yose muvugana ariko ukazoguma yambaye n'ibyashika naho agahera bizosha bigenda gute nawe uzoca umuheba ugende ku wundi amahera ashobora kubera gute afise amahera menshi nabwije umungiro Tugeze aho onye amahera arahera mu rukundo rwamaho ujya umuntu ukunda mugabo atamahera afise peut-être ishobora kuba ari crise nta mahera afise naguciriyemo sorry amahera aheze why ntogenda kuwundi ndagenda kuwundi none umva mu bisanzwe wowe woguma uri uku bien sûr noguma ngenda hari ibintu hama bikazoruke mudufate par exemple yashitse base aragutwaye muragiye muyafise muri mu rugo hama muri mu rugo akaca hera uzoca urugo womoke ugende bizogenda gute tubana ego nemeye ko tubana afite amafaranga aciye hera tubana bagenda ku bandi bafite amafaranga ubuzima bukabandanya neza ariko shahisi uri sûr neza wowe ko umutipe ubona woho byogenda gute kuvuga ati wogumana n'umutipe uzi ko atamafaranga afise we mwubaho gute woca mugwama ibyo ndimo umuguma bya ndimo kwegana muri kumwe ata muzomi kumurashika he atamafaranga afise kutagira amafaranga ntibisigura yuko umuntu ashobora kuba atafise amafaranga ubu mukakaronka ejo kubera bivanye n'ubwenge aba afise hariho kubura amafaranga uko no kutamenya ndindira hariho kubura amafaranga ari kubera yuko utazi kurondera ubuzima ariko hariho n'abandi baburira kuri terrain kugereyo kuburira kuri terrain si bibi mugabo ikimumotiva kubera umva ubu uravuga ati umutipe wanje vraiment nata amafaranga afise aragenda gukora bikanga yarondera mugabo n'ibyaguma none n'abakiriyemo ego uramurindiye ari kuri terrain ariko arayarondera nari muri uwo mwanya akarayarondera nawe ukeneye bya bintu byawe ushaka sibyo turi abakobwa tuba dukeneye ikintu cyo kwifasha gute none n'ubisiga mu mutwe nanje n'umuhungu nanje ndavyigurira kuko ndakora mu gihe utabifise
mugenda bifisi Mugenda nigeze kurondera naje ko naje nibeshaho kuko fata kuri umunyeshuri siko fata kuri umunyeshuri fata amafaranga ufise uri kumwe n'umutipe numwe muzohora ngo murabana mu maso bitayishiye wapi bizoherera hehe oya donc batara kwitwa kurabana mu maso nababwiye hariho umuhungu umwe yamajyamye mu nzu wamubaza ati uri mu biki ndaryamye wamubaza ati uri mu biki ndaryamye erega kubura amafaranga si kubura 5 si kubura igihumbi hariho dutandukanye hariho amahera uvuga ati amahera ya projet kanaka mariage iki gusa mugabo hari n'amahera uvuga ati ayo mahera ndayafi kugira arashaka kwigaburira arashaka kuri inzu bien sûr que oui arashaka kuri régie des ans mugabo ukatusanga amahera ya projet niyabuze mugira arashaka kumara izo besoin pourquoi pas kubera kino cyangenda kuyundi none wowe kuyundi kandi nzi yuko umuhungu dukundana afise azi kurondera bizoza fata nk'ubu uvuga ati umutipe muri kumwe uraharuye imyaka yiwawe dufate par exemple ufise nka 24 siko ufise nka 24 ukaca uvuga ati ubuye umutipe turi kumwe nta kintu kimwe mbona yego ndimo ndamukunda ariko nta kintu kimwe mbona nta buryo mbona basi imyaka kujana izogenda gute uzoguma ko uvuga ati ashe ku myaka 30 uzazi ko ntushaka kuyumvira ko uvuga ati azoshika ku myaka uzo kwiza imyaka 30 nawe basi ntihazobagiye kuronka ubuye usanga araguhevye haje utundi twana dushushe araguhevye bizogenda gute oya byose byo biravana no kungena umuntu umubona guys hari umuntu akena yicaranye ingeso mbi ugasanga ni wa wundi naho mugendana urabona yuko vraiment naho muri ko muraja ukungena yitwara ukungena gufata mugano yundi avuga ati ndakenye mugabo wewe niwe mbona official niho mbona muri kazoza kanje kuko n'umugani mu kirundi barabivuga yuko ati uheza guhe mu kibigori bikera no shobora kubikahora je wayine bashaka kugenda namubwiye ukadusha ugiwebye canke acha bironka woho byogenda gute rega na wewe uzurumbiza ivyo kwaravuga ndavyumva guti ivyo navyo no hagaciro nashobora kugenda gaca akaronka telefone umbwira ati inguru uraronsa akazi eske none ugasanga navyo ngiye ndiko ndaraba neza sanga wowe hari ibintu kuratinya utinya ko ushobora kugenda ukaca usanga mu nyuma yaronse ibintu cyangwa utinya kugenda ko ufate ko uba umukuru nindira ntinya kugenda kuko kuraba iyo migani itanguye guca iyo ego bo irabaho kandi nibyo gusa kandi ntushobora ko ego ushobora kugenda kandi uvuga ngo muvaye no munsi ntashobora muvuye ko ngo ejo canke igihe kuyarongo bishaka gufata nk'umwaka canke imyaka ibiri okay kandi bari bakubajije uri ku ntebe y'ishuri sivyo uri kumwe n'umukopera siko ntabwo ari kare guhama beje kandi urakeneye ivyo bintu ndafise abavyeyi mugihe batishoboye no abandi bana erega bice bisaba yuko utegerezwa kuba uri satisfaite n'ibintu burongo umva twemenya sishaka kwifata umuntu ari high class mugihe ego ndavyumva cyangwa aho kushaka kuvuga kuri wewe siko basi hari ibindi bintu ushaka kuvuga kuko ukuri no munsi ejo sikuburi usanga ibintu byagiye birahinduka donc urashaka kuba uno munsi uvuga ati ntacyo bimbwiye ntacyo bintwaye ariko ejo ugashika ukabona koko wa mugenzi wawe asigari ndiko nagucako acirako ari hejuru nawe uracicaye hahandi umutwe ntubaza ko hoshobora kukuza mu mutwe ivyiyumviro ukiyumvira raba koko wa mugenzi wanje shara bange asigaye asa neza bange asigaye yambara imodoka asigaye agira mu kwiki jewe je niki ushiko ivyo bitanga bikuza mu mutwe canke ushoboye kurobreta ibintu nk'ivyo si ni question imwe yo gutuza ikindi kandi gihari ni question ya satisfaction mugeje ntoba ndi fier n'ubuzima mbayemo ntegerezwa kumukurikira koko muga mugihe nzi yuko ndakunze nkunze umungu atafise bon du moins adafise amahera mugabo amajyama yari kwibesha afise urukundo ya dukundana ntegerezwa kutekereza ari ibintu kuritiranya uri kuvuga ngo urukundo tuzorujya we nawe ushobora kuzorya mugabo mu mutima wawe wamana bon dis-moi wamana chagrin umubabaro sivyo mugihe rega nka wewe ashobora gukundana n'uwo muhungu asa amafaranga ariko apa ukarondera umuhungu agukunda ivyo urabizi atameze amafaranga yes urukundo rwarazize ubushere nta rukundo udafise nta yicara mu bubise umuhungu ati ko nta mafaranga afise yicare
muhira ariko uyu wese yabivuze ko kameme n'abahungu utafise vraiment urukundo. umuntu anuruka imbere vraiment none kimwe afise anasasa kameme oya umviriza tuzogira urukundo rega muzogera amafaranga yanyu muzogera amafaranga yanyu eske wewe uzohereza he no kuri inyuma y'abantu bafite amafaranga amafaranga uzohereza he je nzokwirukana n'uwo muntu afise amafaranga sinzoshobora kuraba okay mugihe bose nibakumenya ko wiruka inyuma y'ibintu barimenya mugenda bamhera rega nawe bazoguta bana ngenda kubandisha wamuravye neza we urabona neza urenda kwigisha neza guys twege kubeshanya ubwiza n'amafaranga udafite amafaranga sishobora umva we bisigura ko ufate uwo uko ukonscious ufate nk'abatipe bazikota bata amafaranga bafise babe barabapoze bahe kuzabo barabizi bamwe kugira abakobwa babwiye ko babesha barindire batubuze baronka amafaranga hama nibayaronka baza kurondera ugenda kubwira umukobwa uzi ko hari ico uzomumara none kubaza ikintu kimwe no kuvuze ko ushaka ego urashaka umutipe we nta mutipe musohokana adafite amafaranga atakweza amafaranga none nk'ubu muhiri wanyu si muhiri wanyu uri ahantu umva nta kintu kimwe ubura ariko aco uguma umeze uko none amafaranga baraguha nkuriye mu mafaranga imuhira ntegezo no kubiba muno hanze sawa urumva ubundi mwangaye bimeze donc oya koko wowe uriko urabwira dufate je basi shaka numve ikintu basi mwamubwiye wo abandi bakobwa basi babagimba ubuzima ni buto niyo mpamvu rero amafaranga ushaka kuya muntu ugasanga ugenda kurindira umuhungu ubuzima ni buto uburindire uzoryoherwa ryari bebe ndaryohewe mugihe mfise umuhungu nkunda kandi nawe akankunda ndaryohewe kubera yuko bijya bikeyi afise turabisangira kandi ikindi nacu ndafise satisfaction muri jewe ndaba satisfied n'ibyo afise bon dimwe ntabwo mpuruka ngo mbone ngo nanje shaka kumera nka naka oyaha nanaka ni naka nyene nivyo wiwe hariya buri muntu wese afise umutwaro wiwe peut-être twege muri couple yacu n'uwo muhungu dushaka kugira umutwaro w'amafaranga ariko uriya wundi nayo inyuma y'amafaranga ashagira umutwaro w'urukundo ni benshi twama twumva amahistoire bavuga yuko aho nakaririye amahera je dakeneye rero ubu unye umuntu nkunda ni benshi tubona ni benshi twumva kubera ko dusanga hariyo abahungu benshi ushobora gusanga ndugufata ugasanga yavuye ino ugasanga arondera abakobwa bakamwanka basi ugasanga ntabibari akavuga ati kamanze ndondeye amafaranga kubera ashira mu mutwe w'ico kintu kubera yamaze kubona ko abakobwa uye benshi bakunda amafaranga nta muhungu n'umwe atabizi nta muhungu n'umwe basi bakwigirisha dimwe ambiriza erega nababwiye ni yakitse nyene hariho amafaranga yo kwimarira beje zawe uri umuhungu urafungura uribana ntukiba muhira urihira inzu déplacement ibintu nk'ivyo mugabo y'amafaranga rero tuvuga menshi yo kuvuga ati ndakozemwo ikintu ntayo ufise rero igituma bavuga yuko mbanze ndondera amafaranga kubera bazi yuko romanti rimwo uyu munsi ni monzi y'abantu uvuga ati umva ata amafaranga nta jambo ugira hari abandi bantu bagihari mugihe ati urukundo ruhari amafaranga azoza mugihe umuntu atamugaye mugihe umuntu asa ubwenge kuko ati n'ikivuga ari kimwe udafise amaguru mu guha ufise amafaranga ni kese rero ko natubwira eske urashaka gukunda ikimuga muga gisa amafaranga gifite amafaranga gifite amafaranga ibona shuna amafaranga yonyene retse kisi kihaba eske uba fier nawe ameze amafaranga ego umunezero wanje nakubwiye ko uhagaze umva uyu ntacyo umutwaye ugomba uri umuntu ugenda igitugu gusa antwe mbwa sivyo ndo ubwo ati kuko kudara byabize kuvuga ngo ni umuntu wa projet canke iki canke uri uracaye muri bya bindi twabana she twabana yafise sawa nyene nyamba hari umutipe wundi nkunda adafite amafaranga sivyo quelque part kameme nyene usoka kuza ndamuraba urabyumva umva bya bindi nyene
nawe ufise umutima basi ivyo iyo baca bayita ko ari ingeso nakageso kawe ufise kubera urumva nawe urumva ko mugihe bikugira ikimazi sheri ntabwo ari ingeso sheri wanje ari ngaho hanze ngenda kumusanga hajya tubane hajya mu ikaburimbo no ndagenda kurondera afite amafaranga hamwe y'amafaranga nkayaronka ndamuhaba Apara kumbwira ngo tugende kubarira mwabujya. Juma arahembwa rero arahembwa. Musaza utawugiye guca amafaranga. Arahembwa kibazo kiri hendo yaro. Kibazo kiri. Ukashishika kumuza na sheri no ufata nko umutima aso umutima wundi yo bari hanze ukunda. Apara yo wundi yabagwa amafaranga. Uri sure neza dufata bimenya ko ivyo bintu uburimwo. Twovyumvikana avyatse naho mafu. Sawa sawa. Jena nakunda kubwira twasi ubwiye iki abandi bakobwa bashobora kuba bameze nka koko bashobora ati jewe nta mutipe ashobora gukunda ati amafaranga. Nimba umviriza ndindagaje. Umva ati jewe ndi kumwe n'umuhungu, siko? Ndi kumwe n'umuhungu, vraiment ndamukunda nta mafaranga afise. Gusa nyene basi nta kundi ndarindiriye ivy'Imana ivyejo nta muntu ababizi. Mugabo akazabona haje dufate undi mtu ushobora kuba mukunda ariko akazi undi mutipe afise amafaranga uwo mukobwa akaca amuheba uwo muhano wiyumva je shaka kumva ibase ikintu uwo mubwira uwo wundi muntu yoba ameze nkuko kwa koko yoba afise dating so cyane nziza sheri basi kadakwita au kangita basi umuntu yoba ameze nkuko ukumubwiye iki ni ryahe jambo umusige nk'abantu baza badukurikirana ubabwiye iki nimba ari nk'impanuro baha canke ari iki nyene akajambo basigira akajambo basigira nuko amafaranga ego aravuga ngo amafaranga ni byose ariko hariho ikintu adashaka kugura amafaranga ari ibintu adashaka kugura naho uratunga gute urashaka kuronka umuntu mukundana kubera amafaranga yawe ariko atagukunda vyimbitse mu gihe ubuze ayo mafaranga yawe akaca agenda amafaranga arashaka kugura urukundo nyimba wirutse inyuma kubera amafaranga yiwe ejo agahera uzorondera ubugukunda ndabizi impanuro rero nogenda ncishako nuko umuntu wese afise ingeso yo gukunda umuntu kubera amafaranga yiwe yo don nitama kutaba satisfait nivyo ufise peut-être nivyo wanyu mufise nivyo ukabona umugenzi wawe ngo arafise iki ngo nanje shaka kurondera ntuzi iyo yabikuye mugabo ugasanga uri kuriruka ndimwe nugutekereza umuntu akicara akanasenga ibintu biraza mu gihe umuntu atamugaye mu gihe reka nawe uba wisuzuguje deja ucumengo uraseka bamwe gucuvuga ati none uri side ya papa cyane ivyo biratandukanye ntabwo bitandukanye kubera yuko rega uguma wicaye ucumengo wewe urusikwa amahera zuko nyene uraruha nko rega tudakubwira rega urakorera nuruha uja kuzumuka ugatonduka ugakora ugataha ariko uriya muntu yaguha araruha kabiri yashe mu gihe rero uzi ko gusa nawe yaguha kubera gukunda navyo tuzi sheri mu rukundo navyo tuzi kubera yuko byose murabisangiye ntabwo ari side ya papa ni side ya papa kubera yuko erega dimwa ibintu ingere bigenda side ya papa ni gute n'umuntu akora akagufasha n'umuntu atari kubera yuko wabuze ari kubera ko ushaka kwicara erega byitwa ivyanje kuko twatubisangiye muba mubana canke muba turabana nubwo twatubana ari umusheri wiwe rero ni ibintu bikomeye cyane kubera yuko donc wowe ubabwiye abo bantu bose baba bagendereza gutekereza umuntu wese akarondera ivyiwiwe ibintu birahinduka cyane mu mwanya umuntu atiteze mu mwanya umuntu atazi ego sawa merci koko nawe tushaka guha ucyo ubwira abantu bameze nka Elsie wowe ubabwiye ko boguma nyibara ubujuju bwabo bakabugumiza muri iyo mitwe yabo cyane nabo bobona bisanzwe ubwo n'ubujuju gute noguma nicaye nshonje nawe ugice namba nabuze erega tuba dukeneye aga parfait amashanete sheri ibintu nye dusa neza hama ngo tugume turi ubwo n'ubujuju mu mutwe ahubwo abantu bameze nk'abo no bantu rakomuka kubitagashi yego big up sana murumvise ibyo Elsie ababwiye kukabwiye gusa kimwe
mwebwe turakeneye mutubwire mu makomantere muze kutubarira ukunge namwe si ariko ukuntu mwohanura abandi bajene b'abakobwa bafise iyo ngeso ukuntu basi mubabwire umwe wese ico bavuga nyimba avuga ashigiye koko nyimba avuga ashigikiye RC mwese mutubwire turakeneye mutubwire hama tuze tubone nyimba ico muvuga ati hakeneye gufatwa iki niki hama twese tubimenye kugira twese tuze kubaho nimba ari mu rukundo mpavuga ati mu rukundo rumeze ukundi urukundo rumeze uku twese tubeho gusa uvuga ati uri kumwe n'umuntu uryoherwe kwansetu ego ndashimiye abamona turi kumwe merci koko merci beaucoup ego ndabashimiye cyane ko mwashoboye kunyitaba n'undi munsi nabateye akamo muze muhashike mwigishe urundi rwaruka ukuntu bashoboye kwigenza ego hama nta bindi byinshi tuzosubira nundwiza mu kindi kiganiro muze mudukurikira tuma tubazana ibintu byinshi byiza bibaryohera kandi bibigisha murakoze naho gutaha